Bakunzi ba Salocom TV1 kaze mu kiganiro Rhapsodie de Réalités muzokwama mukurikirana ku munsi ku mbuga zose za Salocom TV1. Shalom shalom. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Kaze mu kiganiro Rhapsodie de Réalités mushikirizwa na Belize Nshimirimana. Ikiganiro Rhapsodie de Réalités kigizwe n'ibice bitatu. Igice cy'ijambo ry'umunsi, ijambo ry'Imana biri kumwe n'insiguro, n'igice cya nyuma c'isengesho no kwakira Umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndabahaye ikaze mu kiganiro nyezina. Ijambo ry'umunsi riravuga ngo umuhanuzi muri mwebwe. Ijambo ry'Imana twisunga uyu munsi riri mu gitabo c'imigani ikigabane ca 11 ku murongo wa 14. Haravuga ngo ahabuze abarongora b'ubwenge abantu barahenebera, ariko mu nama ya benshi habonekamwo amahoro. Imvugo mu nama ya benshi irakomeye. Benshi bayitahura nabi kandi bibaza ko ari ubwinshi bw'abahanuzi. Ibice bimwe bimwe byo muri Bibiliya bibisobanura muri iyo nzira. Nk'akarorero, kubwo kubura kw'impanuro igihugu kirasenyuka, ariko intsinzi iboneka mu nama ya benshi. Kubisanzwe ntituriko tuvuga ubwinshi bw'abahanuzi. Abahanuzi batanga amakuru. Ubwinshi bw'abahanuzi bisobanura rero ko muronka amakuru ahagije agufasha gufata ingingo ngenderwako ibereye. Uronka amakuru akenewe agufasha gufata ingingo. Udafise amakuru akwiye kugira ufata ingingo ngenderwako ibereye, bifatwa nkaho utagira iciyumviro canke utagira impanuro. Muri Samuel wa kabiri ikigabane ca 16 ku murongo wa 23 harabivuga. Igihe uwo murongo wandikwa, abantu ntibari bafise uburyo buhagije bwo kuronka amakuru nk'uko biri uyu munsi. Bari bafise abo twita abahanuzi b'umwami. Amakuru yose yava kuri bo. Bari abanyabwenge. Kugira umuntu afata ingingo ngenderwako yabanza kuronka amakuru yabo. Ariko uyu munsi dufise uburyo bwinshi dushobora kwiga ko bukadufasha kuronka amakuru ahagije ku kintu cose, kikadufasha gufata ingingo uzi n'impamvu. Inkuru rero niyo y'ingenzi atari gitigiri c'abantu mwita abahanuzi. Ariko mufise umuhanuzi nyawe muri mwebwe ashoboye kubaha amakuru atomoye, ni Mpwemu Yera. Umwanditsi wa Zaburi ya 16 ku murongo w'indwi yavuze, ndahimbaza Uhoraho umujanama wanje, ni koko umusaha wanje umpanura mu bihe vy'ijoro. Mpwemu Yera niwe akwigisha indani muri wewe, aguha inyigisho zikurongora mu buzima bwawe. Zimwe muri izo nyigisho zishobora no kuba zitari mu vyanditswe. Nk'akarorero, ushobora kwipfuza amakuru kubijanye n'urugendo canke impanuro kuco wipfuza kugura. Umuhanuzi ari muri wewe, Mpwemu Yera, ashoboye kuguha amakuru akwiye kugira ushobore guhitamwo neza no gufata ingingo zitomoye. Turashitse mu mwanya w'isengesho. Data, ndagushimiye kubwa Mpwemu Yera, umuhanuzi wanje aba muri jewe, akampa umuco kubinyegezwa n'amabanga, akampa amakuru akwiye kugira nshobore gufata ingingo no guhitamwo neza. Ndatsinda imisi yose muri vyose na hose, kuko nyobowe kandi nkaba nigishwa na Mpwemu Yera mu vyanje vyose. Mw'izina rya Yesu, amen. Reka turangirize ikiganiro cacu kw'isengesho ryo kwakira Umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icaremwe gisha. Hari cubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61 40 ubusa ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.